Nitwa Obede Niyo Buhungiro, nsanzwe ndi Directeur General wa Societe Innovation Business of Bubanza. Ni societe yatanguye muri 2012 itangujwe n'abajene diplômé jeune chômeur atakazi bari bafise. Hama dusanzwe dukorera ibubanza kuri centre, dusanzwe dukorera mu bintu byo guhingura ibiva mu kigazi, na cyane cyane turahingura amavuta, turahingura imise, turahingura amasabune, turahingura imikubuzo, turahingura ibifungurwa by'ibitungwa ari by'amaturuto paromiste n'ibindi bitandukanye mwe nivyo. Hama kubifuza kuturondera barashobora kuturonderera ngaho ibubanza kuri centre nyene. Hariho abifuza amavuta, abifuza ibyo bidandazwa byose twavuze barashobora kuturondera. Hama kandi turakorera mu Cibitoki, turakorera i Bujumbura, mu Kayanza, Ingozi, aho hose amaproduit yacu yakeneye arayaronka. Hama no bamenyesha ko kwezi dushobora guhingura itoni zishika ku 30 z'amavuta amavuta y'amamesa, itoni 15 z'amavuta y'imise, turashobora guhingura itoni 10 z'amasabune, turashobora guhingura imikubuzi irenga 1500, turashobora kandi guhingura itoni zishika kuri 5 za torto n'ibindi bitandukanye. Mu majambo make duteye akamo abantu bose basanzwe bafise ibitungwa, abo bose nibaze muri Innovation Business of Bubanza tubahe ibifungurwa by'ibitungwa zaba ari byo za torto. Hama duteye akama abanyagihugu bose bo mu Burundi kuko nta muntu numwe atarya amavuta y'amamesa, ivyo byose biriho. Hama duteye nakamo abene gihugu bose ku masabune, murazi ko kiza ca coronavirus cyateye, twebwe igiciro ntwigeze tukiduza, isabune ira cagukujana n'itanu. Ni munyaruke rero kugira ngo tuzibahe. Hama turashobora guha abashaka amakomande manini n'abashaka amakomande mato mato, n'uwifuza isabune imwe turayimuha muri Innovation Business of Bubanza. Amavuta yacu rero na mavuta ahinguwe neza mu buryo bugezweho kandi bwa kijambere butuma imicafu yose ipfa ikavamwo, maze umuntu akaronka amavuta ameze neza. Hama kandi twabibutsa ko abafungura no mavuta abavura ingwara zitandukanye kandi nyinshi, ingwara yo kubona no kuvuga, kandi arafasha umuntu kugira ngo ashobore kuronka vitamine B12 n'ibindi bitandukanye. Hama amasabune yacu nayo dusanzwe dukora tuyakora mu buryo bwiza kandi bukomeye. Aya masabune no kuvuga turayagirira melange ibiharuro bikwiye biri karikirebe kugira ngo soude caustique ntibe nyinshi par rapport y'amavuta. Ivyo rero bica bituma umuntu yakoresheje agira urukoba gwiza igihe hari arayoga cyangwa hari karayimesuza ntimubaba. Ni isabune imeze neza kandi igezweho. Turakora isabune z'ubwoko bwose bw'amabara atandukanye. Isabune yacu ni isabune nziza kandi kundwa cyane. Karibu rero mwebwe mwese mukeneye amasabune, mukenera kuyaranguza no kuyarangura, ni munyaruke muri Innovation Business of Bubanza. Ibifungurwa navyo by'ibitungwa navyo biriho, kandi imashini isanzwe bihingura ni mashini imeze neza kandi yamikorerwa ma entretien kenshi, no kuvuga turutozi wacu ni turuto zigezweho kandi zimeze neza.